urakoze ndabaramukije sinzi kuri kuranyumva sinderera turakumva neza cyane nuko bashimira kuri space mwateguye cyangwa ntibyigeze kuza gutangura ariko bivanye n'amasaha n'ibyanyoroye nasanze utanguye guhano cyamba abantu barashobora kuvugira mfatiye kuri titre waduhaye y'abanyepolitike umuntu yo kwibaza byinshi ku bintu bijyanye n'abanyepolitike b'abarundi bibagora guhuza je nibaza ko umuntu agerageje kuvuga guhuza kw'abanyepolitike no kuraba abari muri opposition kuko nibo bagaragara yuko batashobora barahuriza ko baba ari mu Burundi cyangwa bari hanze y'igihugu ariko ndafatira cyane jewe ko bari hanze y'igihugu bahunze inyuma ya 2015 bahungishijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD inyuma ya manifestation yari yejeje kuba abantu bamaze guhunga CNDD-FDD yafashe inzira yuko bamushobora kubacira imanza bataburanye abandi bakanyagwa ivyabo ndetse batari bake bandi bagatotezwa ibyo bandanije kuba inyuma y'ico gihe abanije kuba ibintu bibi mu Burundi kugeza aho Burundi bugeze aho tubona no musi mugabo baba nyepolitiki bari hanze ndetse n'abandi barundi bose baba barahungijwe n'intara ya CNDD-FDD cyangwa barahunze bivanye nuko bakoze manifestation mu Burundi mu nyuma bagahunga bamaze gushika hanze y'igihugu ntibasubiye kwiyumvira bati bamaze kuronka ubuhungiro ntibasubiye kwiyumvira bati mbega twahungishijwe n'iki vyogenda gute wa muntu twariko twabutegetsi bwaduhungiye twariko turiyamiriza twazeme manda yabo utwo twarahuza twisanze hanze turi impunzi bigenda gute bano bantu ntibashobore gusubira guhuza turi mu Burundi badomiro kenshi va manifestation warabona yuko ari abantu baja hamwe ari societe civile ari abanyepolitike biyamiriza twazeme manda ubona ko bari hamwe bahuriza ku kintu cyo kurwanya twizeme manda umuntu ayibaza uti yigenze gute kugira ngo umunsi turi no guhuriza hamwe kurwanya ya leta yabomoye kandi yabagije ikintu cyariko kirumvikana bariko baraharanira ibi rero biva ku bintu vyinshi cyeko mwibaza ushobora gutanga abo wanje hari abantu babona yuko CNDD-FDD yohava kubera ko n'umugambwe vyananiye gutwara n'umugambwe vyase gutunganya ivyo Burundi n'umugambwe vyase yuko ushobora gushira hamwe abana b'u Burundi gutunganiriza hamwe abana b'u Burundi bakumukubanyuganisha nk'abarundi bose uwo mugwi usanga uri mu bantu bose mu moko yose hari abandi bahari babona yuko CNDD-FDD ikwiye kuva ku butegetsi cyangwa ubutegetsi bari bwohava kubera ari abahutu bari ku butegetsi hari abandi bantu babona yuko CNDD-FDD yohava kubera batakaje ibiti vyabo bakeneye gushobora kubisubirana hari abandi bantu bavuga bati CNDD-FDD yoguma ku butegetsi kubera ubutegetsi bari bwohaguma kubera separate byo bagirizwa ariko nabo ntibariko barahana naje hamwe hoza ubutungane bwashobora kumena no chafatwa reka rero haguma ko kajagari niyo migwi je novuga nofatira ko bituma abanyepolitike badahuza bari hanze y'igihugu ariko ndetse bari mu Burundi wanashaka ariko no munsi nibaza yuko icyo abarundi bwo kwiyumvira kanini ari ivyigwa barabibonye ndavuga cyane la jeunesse d'aujourd'hui bitari bike barabibonye nimba ari abanyepolitike bari hanze nimba ari bari mu Burundi nimba ari n'ivyo ubutegetsi bari no munsi biri kuburakora icyo umuntu yo kwiyumvira ni kimwe ibisivyo tuzohoramwo ahubwo gutanga inyishu ku bihanze Burundi kuno munsi uno munsi Burundi bahanzwe n'ibintu byinshi aho ubona yuko ubutegetsi bari bwananiwe mu madomene yose y'igihugu ibintu byose by'igihugu ukabona yuko ari abantu bahari batagira inyishu ku Burundi batagira inyishu ku bibazo bihanze Abarundi si igihe cyiza cyo kwagirizanya si igihe cyiza cyo gutana kibirake abana bari anye ubutarabona yuko benshi byabananiye novuga nabo ko bari mu matafisi inyishu cyari igihe cyiza ahubwo cyo kurondera inyishu
tutitaye ibyo abanyepolitike ba kera turashobora kuba bafise ibyo bapfa hagati yabo nabo, cyane cyane nko kutemerana. Umwe akabona ati sinoja munsi y'uburongozi bwa naka, uwundi akabona ati ikintu kirimo naka sinokijamo, uwundi akabona ati ntagiye imbere jewe nyene yo kunda. Bakagomba gupinzanya peut-être ubumenyi bafise canke ubutunzi bafise canke ikindi kintu cyose bafise, ubona yuko umengana jamwe n'uyundi. Ibi byose biza gusamaza ugwaruka bw'uno munsi, abageni b'uno munsi, kubera byose ni byose bigenda biba mu gihugu bitameze neza, nibo biza bigwako. Kuko n'urondera kugira ati ndagira nkora iki cyangwa nkore kiri, yirondera kwishimikiza gwagwaru. Ugwaruka bw'Uburundi nabwo bigaragara ko umengana abantu bashobora gukurikira umuntu wari we wese ashoboye kuza bataharuye ku nyungu nabo, kuco kwijambo bashobora kugira guhara bashobora kugira ubutegetsi babuhari. Kuko byo bwo mu butegetsi maze kubona ubwo harugwaruka wasanga rutagira interano nini mu biri kwategurwa mu gihugu cyangwa mu bibazo zigenda zifatwa mu gihugu, ari ugasanga kugira ngo abantu bashike n'ugwaruka niko gwabizi icuyi niko gwabakoreye. Ano munsi novuga yuko ugwaruka bazarashobora kwiga ngo rubona ati twokora iki kugira ngo dushobore natwe gushira ibintu mu ngiro canke dushobore kureka gukonta gushira ibyizigiro, guharura kuri aba bantu bageze kure politike imaze imyaka za 30, imyaka 40, imyaka 50 gutyo, tukabona ko umegane bo botanga inyishu, ahubwo harageze ko twishakamo inyishu uno munsi. Harageze ko umujene wese ashobora guhaguruka akishakamo inyishu, turenze guharura kuri aba bandi bantu turiko byananiye. Nimba se David imaze imyaka 30 gutegeka byarayinaniye, irafise abo yasanze igihugu kigeze mbega yo abari bakiri kubona bari bakimariye iki ko tubona Burundi aho bugeze uno munsi. Ubwo byo ko turabona no munsi ni rezita y'ivyarimwe muri kahise ku Burundi, none byo umuntu yaduhaye rezita imeze gute? Naha rero bishobora gupfira ibintu, ugasanga n'abafise ivyo bice binini byo kumara igihe kinini bari muri ico gihugu. Ndavuga nk'ugwaruka ni nabwo runini kuko ushobora gusanga ari plus de 65% uravye ibitigiri bigize igihugu cy'u Burundi. Dogaje usanga nibo bantu ba mbere novuga yuko uje ngiva gukumirwa, niba usanga bari kumiri ubone ko politiki bayigwa kure, abo bakemera kuja munsi wundi muntu abatuma ivyo bamukorera, akabaha utwo dufaranga tubafasha, akabaha ugogwagwa, muga ntibashobore guharura bati ibintu biriko biratugeza hehe twebwe nabo dusigaje kuzoba muri kino gihugu, umuntu azohatungira umuryango gute? Canke n'uwahunze aho uri hose, umuntu ahari hose ashobora yitwa impunzi, ntuzokwita umunyagihugu w'ico gihugu caguhaye ubuhungiro, uzoguma witwa umurundi kandi naho wovyarira y'abana bangana gute bazoguma bakubaza twebwe tuva hehe. Aragira ahantu kwibaza uti none nakoze iki kugira ngo umwana wanje nawe ashobore kubona yuko canke naye ashobore kubona ko nisanzuye ko ndi mu gihugu cy'iwanje. Kuko mu bindi bihugu birashoboka, kiretse yuko tubona mu Burundi ariho biriko birashobora kunanirana kubera abantu navuga yuko bamaze kwemera bati twemere dushije iyo biriko biraja, naho hariho bamwe bamaze gufata ingingizi nizi aho bice bibariza. Rero nubona ko amaze gushinga gufata inzira yo kuvuga ati dutabara Burundi, ubu n'ubu ndabona ko arimo kozabura gutabagwa aza amugwanya, kandi akaza amugwanya atari karerekana ati jeno bikora gutya. Ku kintu kimwe gusa ushobora kuvuga ngo naka ntiduhurije ko nicyo gituma n'ivyo byose mbona ko ntobikunda, ko ntobijamo, ariko ntaco uri kwerekana uri kurakora ushobora kuza basi gitanga solution nziza gusumba ubundi yamaze gutangura kwerekana ivyo bashobora gukora. Rero aya mahera tugenda tubako agenda twereka vyinshi, kumva position za bamwe n'abandi, ku buryo bishobora kugorana tutatabonetse amaraso mashasha ashobora no kwanka kumva ivyumviro vyo bamwe bishobora kuba biriko birabiba ubwanko hagati y'abarundi, hamwe nk'ugwaruka bw'uno munsi rubikurikiye nk'uko barugwaruka dukurikira ivy'ubutegetsi bwigisha uno munsi bishobora gusanga bigiye gusubiza Uburundi habi. Ako nk'ugwaruka bwo bagwigisha kumviriza zimwe mu mbuga zingaha ku marezo sosiyo nyene, usanga zigisha ibisa n'ivyo sendefo digende rigisha, ugacone ko ibintu bishobora kugorana. Rero hageze ko abantu bashobora kwishakamo ibisubizo, uwataco yiyagiriza nareke kwifatikanya n'uvyo yiyagiriza,
kuko ufite ivyo yageza byose azoshobora guhanwa, ariko igihambaye no munsi nitwoja mu manza ntushobora kugira kuzirondera udafise ubutungane bushobora kubitanga canke ubutegetsi bushobora gutanga ubutungane kuri bose. Igihambaye ca mbere mbega abarundi no munsi bakeneye iki? Uravye igihugu kigeze aho kiriho kirerekeza no munsi abarundi baba bakeneye iki? Baba bakeneye uza kwemeza ko habaye jenoside yabaye muri 1972, baba bakeneye baje kwigiza ko habaye jenoside, hemezwa habaye jenoside 1993. Nico kintu cyo gikenewe no munsi kwemeza ku Burundi. Hariho amateka mabi Burundi bwagize atazofutika canke azogenda yibukwa, ariko no munsi aho igihugu kigezwe cy'u Burundi kirakeneye gutabagwa. Igihugu cy'u Burundi kirakeneye kuva mu kaga kakiriko kirajamo. Hakiri umugwi munini w'abantu bitaye ku cyo kurondera inyishu wisaba leta, iyo nyishu ukabisaba leta ubona ko yananiwe, nta nyishu wogenda wopfa washoboye kuronka. Jewe rero nizo nyishu numva notanga ntumuriro rugwaruka. Umwe wese hari gushobora kwisuzuma, gushobora kwirabamo icyo yoshobora gufasha kugira ngo abo tumaze kubona byamaze gucanga canke byati ko bashobora guhuza, barashobora gufatira akarero kugurugo rugwaruka rushoboye kuja hamwe bonyine bakamara amazwa nuko byase ko bahuza, ariko rugwaruka rushoboye guhuriza ku kintu kimwe bashobora gukora mu gushobora kubohora igihugu no mu gushobora gukura igihugu mu kaga. Naho numva nashobora kugeza murakoze mpumye jamba abandi. Okay, urakoze cyane. Ugwaruka ruba ko mutewe akamo, usibye ko hari igihe mukino ngo imfizi y'intama itendera nkase, nizere ko ugwaruka nabwo utateye mutendera nk'abatwebwe abasaza byatunaniye. So kiyemara rero kuko ubundi ngo si jeunesse savait si vieillesse pouvait, ubu donc harigeze ko abo basaza bahereza iyo sagesse abana, none umva tuko tubakuye ngo so akwanka kuraga ivyamunaniye, turiko tubaraga ivyatunaniye. C'est dommage. Nuko kandi ugwaruka uri nuva ko uri muri kize existentielle, donc ugwaruka bashobora kurangiza amashure canke ntanayarangize, ntazi gusoma ntazi kwandika, yaronka n'akazi n'ubuzima bakamusaba akazi keza nikamutunge. Uramubwiye nk'umuntu ariko yafise licence, c'est pas muri science, muri medicine, mu bindi bintu, ariko aheza amatafari n'uburongo n'isima itubayi. Umuze muri crise nuvuga mentale, hamwe adashobora no kwiyumvira mentalement, aba ariko agwana justement n'umukatabona kumusukurikira, ugasanga naho n'umwanya wo kwiyumvira n'ibi bintu bya politique. Sinzundi yavuze sinzi ko yasaratira contemplation c'est un luxe. Donc n'ubu kugira turi ngaha turi kuri X gaha kuri chano nuva ko n'amahigo tuba tugiriwe par rapport d'umuntu n'umuntu ari mu Burundi n'umushana mu Burundi. Donc c'est grave. Sinze kumbure, espero ko agenda kumbura zo zabadusumba, mugabo navyo nyene birababaje.